Ico kiganiro cabaye icambere muri uyu mwaka mu mugambo w'adasigana Iprona cari gishimikiye hanini ku bintu bine bikuru. Umutekano muke waranzwe mu ntara ya Cibitoke, ugusubiza hamwe kw'abadasigana, itunganywa ry'ubutunzi bw'uwo mugambwe hamwe n'amatora yo muri uyu mwaka. Umugambwe Iprona uvuga ko uhagaritswe umutima n'ivyabaye mu ntara ya Cibitoke hagati y'igisoda c'u Burundi n'umugwi w'abagwanyi utaramenyekana, ukaba uhamagarira abarundi bose gutera ivyatsi iyo ngendo igamije gusubiza igihugu mu ntambara. Kubivugwa ko abatavuga rumwe na leta bo bariko baratera igihugu, umugambwe Iprona uvuga ko ukirindiriye ko amatohoza azokwerekana neza uri nyuma y'uwo mugwi wateye igihugu, ukabatawe uvyegeka ko nkuko bamwe batanguye kubivuga. Umunsi nta cegeranyo cawo bari mu ngwano bariko baradushikiriza, nico gituma umugambwe w'adasigana Iprona ataco bivuze ko kuko ataco uramenyako. Mwavuze muti imbonera kure, tugasaba yuko inzego zijeje umutekano ko zokingira abanyagihugu bose, ko zosaba abo bitwa imbonera kure ko bova ku rubuga rw'ingwano kuko saba sirikare. Nihagera ko leta yikora ku banyagihugu vyayangaye, twese iyo ngwano tuzoyigwaniriza hamwe abarundi bose kujya habaye les efforts de guerre muri kahise, niko nubundi dusaba ko vyogenda bikamenyeshwa abarundi n'amakungu. Ku kibazo cyo gusubiza hamwe abadasigana, uburongozi bwa Iprona buvuga ko muri rusangi vyateye intambwe, naho ngo hari bice bimwe uyu mugambi udatera imbere. Umugambwe Iprona usaba abadasigana bagiye hamwe n'abakeba babo mu kungurunani ko bo kwikubita urushi ngo bakagaruka mu ruhongore. Iprona kandi ivuga ko itemera ivyikoraniro kaminuza ryo kuwa 11/0 umwaka warawirangiye. Imvo ngo yatumwe ko n'inzego zitazwi mu mugambwe. Ku kibazo c'isesagurwa ry'amatungo y'umugambwe, umunyamabanga mukuru wa Iprona yishuye ati: mu kwezi kw'icumi turi ngaha, umushinga nahe Karoli Nditije yarafashe ingingo yo kugurisha itongo riri mu Ngagara mu quartier ya Gatanu. Sivyo imbeshere abo muri Renouveau murafata barabandikiye makete, biracapka muri Renouveau. Nukuvuga rero uno munsi ko atari je ndabigize nivyogira abandi, ivyo biriho muri Iprona. Twebwe rero ubuyobozi bw'umugambwe w'adasigana Iprona burafise uburenganzira bwo gufata ingingo zose zishoboka kugira tuje matora tuhagaze neza atangorana. Umugambo w'adasigana Iprona urashima kandi muri rusangi uko igikorwa ca mbere cyo kwandika abazotora n'abazokwitoza cagenze, naho cabonetsemwo utunenge twinshi. Uwo mugambwe ugasaba umugwi niko woshira imbere ibiganiro n'abegwa n'amatora bose kugira amatora azagende neza kandi aziyemerwe na bose.